Mwaramutse neza nanone shuti banywanye biganiro byacu murereye hose hirya no hino ku isi turabaramukije tunabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bigezweho birazindutse biravugwa muri kano gatondo ko kuri uyu wa kabiri kwigenekerezo ya 31 kwezi no kw'icenda umwaka wa 2024 turabaha ikaze mwese aho murereye hose hirya no hino ku isi. Turagarutse mu idonido ry'amakuru akomeye cyane ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni Burundi News TV ukomeje kugenda urakurikira cyangwa urumviriza aho uherereye hose, turakwifuriza kumererwa neza ndetse no kugira agatondo keza cyane. Iyi ni imbonesha kure kandi imwe rugende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta adafise ivumbi agaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwese turabahaye ikaze aho tugiye kurabira hamwe amakuru yihuta akomeje kugenda aravugwa haba mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho muri kano gatondo. Biravuga ko rero leta y'u Burundi biciye mu bajejwe intwaro by'umwihariko Pierre Niteretse ahejeje gutangaza neza yuko yahejeje gutangaza yuko rero impfu z'abasuda baherutse kwibonekeza mu ishamba rya Kibira byaba byaratewe cyangwa iyo sanganya yawe yaratewe no kutumvikana hagati y'impande zombi cyangwa se y'abasoda bari muri icyo gice, hakaba harabayeho kurasana cyangwa se by'umwihariko kugwana. Ibi kandi bikomeje kugenda biravugwa mu gihe bivugwa ko rero abasoda bashika by'umwihariko ku 181 ari bo barapfuye, ariko kandi abandi bakaba barakomeretse. Ni mu gihe leta y'u Burundi yari yaririnze kuba yogira ikitangaza mu bigendanye n'abo basoda cyangwa se kubigendanye n'ibyo biriko biravugwa kuri ayo makuru, ariko gushika ubu ngubu mu nyuma by'umwihariko yo guhatwa ibibazo ndetse no kugerageza by'umwihariko kubazwa byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'abanyagihugu bari bariko baratekereza ibyo byarabaye, bije kurangira n'ubundi bariko baratangaza ndetse barenemera yuko hoba harabayeho amakosa agendanye no kutumvikana ku mpande zombi. Biravugwa ko mu ishamba ry'Ikibira rero by'umwihariko habarizwa abasoda bagiye batandukanye. Hari ababarizwa mu gisirikare c'u Burundi canke mu gisoda c'u Burundi, hakiyongeraho ababarizwa muri FDLR, umuhari usanzwe unafise ibyiciro bigiye bitandukanye muri Kongo, ugizwe n'abasize baragize uruhare canke ishano muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Hakiyongeraho n'abandi by'umwihariko nabo bafise amamoko mu Rwanda ndetse n'abandi abo bivuga ko bo bitwa abo muri FRN. Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko leta y'u Burundi ikaba yaje kugenda yemeza ko habaye kutumvikana ku mpande zombi. Icyakora ntiyeruye ngo avuge izo mpande zarizo cyangwa se icyo batari ko bumvikanaho. Turabirebera hamwe rero mu makuru arambuye. Rekana nakubwiye ko kandi turaza kwerekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari amakuru menshi akomeje kugenda aravugwa cyane cyane agendanye n'umutekano. Biravuga ko rero by'umwihariko bamwe mu bagize uruhare mu kugaba ibitero ku muhari wa FDLR baba bakomeje kugenda barahatwa ibibazo i Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu nyuma y'uko batumijwe ko na Perezida Tshisekedi avuga ko rero bakoze ikosa rikomeye cyane kujya kurasa uwo bari basanzwe barafatanya mu bikorwa bya buri munsi bigendanye no guhangana n'umwanzi umwe muri rusange. Ibi kandi bibaye mu gihe duhejeje aheze iminsi mike turabamenyesheje yuko by'umwihariko inzego z'umutekano mu gihugu ca Kongo ziraherutse gukorera icyo twakwita by'umwihariko nk'igikorwa bo bakwita ciza cyo kwiyunga ku mpande zombi, mu nyuma y'impande zari zararashe ndetse n'izari zararashwe, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa aho byamaze kugenda biramenyekana yuko rero by'umwihariko umugambi ugendanye no kwanga gusenya umubare wa FDLR waragizwemo uruhare by'umwihariko na bamwe mu banyagihugu na bamwe mu bayobozi b'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, cyane by'umwihariko uyu mudamu asanzwe by'umwihariko ajejwe iby'imigenderanire n'amakungu by'umwihariko Terence Kayikwamba, aho yaje kugenda aratera utwatsi ibigendanye cyangwa se ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no guhangana ndetse no gushyiraho amabwiriza agendanye no kugaba ibitero ku muhari wa FDLR. Ni mu gihe kandi turaza kwerekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko ku ntambara cyangwa ku ngwano ziriko zirahuza igihugu ca Ukraine kiyogowe na Perezida Vladimir Zelensky ndetse n'igihugu c'Uburusiya Perezida Vladimir Putin. Hari byinshi byaje kugenda biratangarizwa mu nteko rusange ikomeje guteranira i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abategetsi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bagaragaza ndetse baranavuga uruhande baherereyemo.
Turabaye ikaze mwese rero muri kino gitondo shiti banywanyi w'ibiganiro byacu batwumviriza muherereye hirya no hino ku isi mwese turabahaye ikaze. Hari abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye, turifuriza kuramuka neza kugira amahoro y'Imana cane. Abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari muri Kongo mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, abatwumviriza bari muri Uganda, abatwumviriza by'umwihariko abatwumviriza bari muri Kenya, Tanzania ndetse n'ahandi, mwese turabahaye ikaze tunabifuriza kumererwa neza cane. Nimba ari ubwa mbere usenga rero tubona ko handitse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu by'umwihariko, ndetse ibiganiro byacu urashobora no kubisangiza ku nshuti zawe muri rusange. Reka tuyatangurire ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ku makuru akomeye cyane azindutse aravugwa agendanye n'umutekano. Mu nyuma y'uko rero zimwereka ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye byaba ibyanga mu karere k'ibiyaga binini mu gihugu c'u Burundi ndetse no hirya no hino ku isi byarakomeje kugenda birandika yuko mu ishamba rya Kibira haherutse kubera ishano rikomeye cyane. Inzego z'u Burundi biravuga ko zamaze kugenda ziremeza aya makuru agendanye n'izo ngwano zibonekeje muri ibyo bice. Biravuga ko rero by'umwihariko abasoda bagiye batandukanye biganjemo abo mu ngabo z'u Burundi, aba FDLR by'umwihariko baje kugenda barasubiranamo, maze biza gutuma by'umwihariko abashika kuri 30 basiga ubuzima ku mpande zombi. Ibi ni ibyaje kugenda biravugwa na Pierre Nkurikiye, ariko kandi aba makuru yihuta akaba akomeza kugenda aradusomira ndetse aranagaragaza neza ko by'umwihariko hoba harapfuye abantu bashika ku 181 nk'uko ibimenyesha bakuru bigiye bitandukanye byagiye biragaragaza iyo mibare, ndetse biranahanahana by'umwihariko amasanamu yerekana ibigendanye n'ivyo bibazo byakomeje kugenda biraba. Iri shamba rya Kibira rero biravuga ko ryoba ryarananiwe kumvikanwaho by'umwihariko, aho by'umwihariko bivuga ko FDLR yoba iri kwiragerageza ibikorwa bigendanye no gushaka gusoresha abantu, nk'uko bamwe mu basoda bayo bagiye barava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bakomezaga kugenda barabikora, ndetse no gusahura abantu. Ibyo by'umwihariko babashije kugera mu gihugu cacu c'u Burundi hano muri Kibira by'umwihariko barakomeza kugenda barabibuzwa, ariko birangaye by'ubusa, ndetse bikaba bivuga ko ari cyo baba barapfuye by'umwihariko ku bigendanye n'ibisoreshwa ndetse n'ibice bigiye bitandukanye biba biriko birasoresherezwaho. Ariko kandi ibi byose akaba rimwe rero mu bintu byakuje kugenda birakurura amatati, biza gutuma abatari bakeya baza kugenda bahasiga ubuzima, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Andi makuru kandi yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira, akaba avuga ko rero by'umwihariko hagiye gushakirwa hamwe rero ibigendanye n'uburyo impande zombi zakongera kungwa, by'umwihariko zikaba zakongera gusubira ahantu bumwe. Nibi rero birasa n'ibiherutse kuba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amagambo ya Pierre Nkurikiye by'umwihariko ayakomeje kugenda arashimangira, ndetse aranavuga ko by'umwihariko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi abanyagihugu bakwiriye by'umwihariko kugenda bari menge cyangwa se by'umwihariko kugenda barashishoza mu gihe bivuga ko baba basa n'abinjiriwe, haba haramaze kugenda hinjiramo abantu bashobora by'umwihariko kuzahindura ibintu. Ni mu gihe igihugu c'u Burundi kimaze iminsi by'umwihariko kirashimangira ndetse kinavuga ko gitewe impungenge na bamwe mu bimukira bakomeje kugenda baribonekeza ngaha muri kino gihugu, ndetse amakuru adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira cyangwa se amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira muri una mwanya, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeza kugenda biribonekeza cyangwa ibintu bikomeje kugenda biragaragara by'umwihariko ari amwe mu mategeko akomeje kugenda arava muri Kongo. Ni mu gihe igihugu c'u Burundi gisanzwe kirafisanye imikoranire ikomakomeye cyane n'igihugu ca Kongo. Biravuga ko Tshisekedi yoba yarashyizeho itegeko rigomba guhana abantu bagize uruhare mu guhangana n'umuhari wa FDLR usanzwe uranakorana n'inzego z'umutekano z'u Burundi, ndetse gushika ubu rero by'umwihariko mu Burundi nawe bikaba bivuga ko hagiye gutegurwa igikorwa cyo kunga impande zombi, ndetse Pierre Nkurikiye akaba yaje kugenda arasozera yisegura kubaburiye ababo muri izo ngwano, nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Ni ingwano bivuga ko kandi by'umwihariko zikunze kwibonekeza muri iki gice mu gihe abarizwamo aba FDLR, aba FRN ndetse by'umwihariko n'ingabo z'u Burundi. Byose akaba bimwe mu bibazo bikomakomeye cyane bikomeza kugenda biribasira ndetse biranibonekeza muri kino gihugu cacu c'u Burundi.
Muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, hari amakuru akomeje kugenda aratera impungenge abatari bakeya. Bwana Patrick Muyaya asanzwe aravugira guverinoma y'icyo gihugu, akaba minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, arahejeje gutangaza ku munsi w'ejo ko by'umwihariko umuhari wa M23 uri mu mihari igomba kuzojyanwa by'umwihariko mu bigo bya gisirikare canke mu nkambi zateguwe, ndetse ukaba uzosubizwa mu buzima busanzwe. Aya namwe mu magambo yakomeje kugenda aratangazwa n'uyu Bwana Patrick Muyaya. Mu gusubiza aya magambo rero by'umwihariko bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye umuhari wa M23 baje kugenda barashira ndetse baranatangaza neza ko atabwoba bafise mu bigendanye n'ingwano ishobora kuzabaramukira cyangwa se ishobora kuzabatera. Bakaba bakomeza kugenda bavuga ko rero bakiryamye cyangwa se by'umwihariko bakiri kuri gakondo yabo igendanye no kwirwanaho ndetse by'umwihariko no kurwanirira abanyagihugu. Haramaze imisi by'umwihariko atamigwano iriko iravugwa, ariko abatari bakeya bakaba bariko barashimangira ndetse baranagaragaza neza ko ari akamaramaza kubona ibintu bikomeje kugenda biribonekeza. Hari bamwe batajya umunwa bakagaragaza neza ko by'umwihariko ingwano zimaze imisi ziraba muri Kongo by'umwihariko zikomeje kugenda ziratanga isura mbi ku ruhando mpuzamahanga. Benshi bariko barafatwa ku ngufu, abandi bariko barasagwa, abandi baricwa, abandi baranyuruzwa. Ibi ni ibikorwa bikomeza kugenda bizamaganirwa kure muri rusange. Ariko kandi umuhari wa M23 waje kugenda urashimangira ndetse urasubiza Bwana Patrick Muyaya uvuga ko udateze na rimwe kuzinjira mu bikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no gusubira mu buzima busanzwe mu gihe bigendanye n'umutekano ubwabo bariko baragwanira canke baraharanira by'umwihariko utari wogerwaho. Ni mu gihe gushika ubu ngubu umuhari wa M23 bivuga ko uragenzura ibice binini bigiye bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru, ndetse akayongeraho n'ibice bimwe na bimwe byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo nk'uko bikomeza kugenda abiragaragara. Umuhari wa M23 kandi urakomeza kugenda urasumbya imbaraga nyinshi cyane izi ngabo za Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'iso basanzwe barakorana, mu gihe gushika ubu ngubu n'ubundi bigoranye yuko leta ya Kongo ishobora kuba by'umwihariko yohangana n'umuhari wa M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Icakora Bwana Patrick Muyaya we yaje kugenda arabishimangira nk'ubizi, aho yavugaga yuko inzego zijejwe umutekano by'umwihariko zikomeje kugenda zirakora iyo bwabaga kugira ngo habashe kurebirwa hamwe rero uburyo umuhari ushobora by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara by'umwihariko aho bishobora kuzokomeza kugenda birafata indi ntera nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Bwana Patrick Muyaya rero asanzwe aranga umuhari wa M23 urunuka, aho gushika ubu ngubu abatari bakeya bakomeza kugenda barashimangira ko Bwana Patrick Muyaya by'umwihariko akomeza kugenda aravuga ko by'umwihariko atari M23 ahubwo ari Abanyarwanda. Hari bamwe kandi batajya umunwa bagaragaza ko batewe impungenge no kuba leta leta ya Kongo ikomeza kugenda yihakana ndetse iranashimangira ko by'umwihariko idashobora kuzahangana by'umwihariko n'umuhari ndetse n'ibindi bitero bikomakomeye cyane, nyamara mu gihe ibintu bikomeza kugenda birakomera. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero biravuga ko Tshisekedi akomeje kugenda aregereza aba FDLR mu nyuma y'uko bagabwe ibitero, akaba yarategetse ko abagabye ibyo bitero bose bagomba kugezwa imbere y'ubutungane nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Abatari bakeya kandi bariko baremeza ndetse bakanashimangira yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biribonekeza biriko biratera impungenge. Hari umwe mu basoda bakuru cyane by'umwihariko mu ntwazangabo z'u Burundi by'umwihariko ariko arashinzwa kugira uruhare rw'abantu baguye Igoma mu mwaka uheze, akaba ariko arasabirwa gufungwa igihano cy'urupfu. Ni umusirikare mukuru rero uri kurashinzwa kugira uruhare rw'abaguye mu ngwano canga se Igoma mu mwaka uheze yasabiwe igihano cy'urupfu. Umushinjacyaha wa leta ya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo mu mpera z'iki cyumweru zejeje inyuma yarasabiye Colonel Mikombe Mike rero igihano cy'urupfu nk'uko biko biratangazwa. Umwaka uheze rero Colonel Mike yari arongoye brigade y'ingabo zijejwe kurinda umukuru w'igihugu, ariko kandi akaba yari aherereye Igoma mu ntara Kivu ya ruguru. Mu nyuma y'urupfu rero rw'abanyagihugu barenga 160 baguye Igoma ku igerekerezo 30 kwezi k'umunani umwaka wa 2023 rero ubwo bari mu myiyerekano yo kwamagana ingabo za MONUSCO ndetse na East African Community, akaba aribwo abatari bakeya baje kugenda barapfa.
muri icyo gihe kandi by'umwihariko abanyagihugu bamaganaga ingabo za East African Community n'iz'umuryango w'abibumbye bazishinza kudafasha ingabo za FARDC mu kurwanya canke mu guhangana umuhari wa M23 nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. mu nyuma gatoya Colonel Mike Mikombe rero by'umwihariko n'ivyegera vyiwe baratawe muri yombi bahita baravanwa i Goma bajya gufungirwa i Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri urwo rubanza rw'ibanze kandi ku birego byabo byabaye kuwa gatatu w'iki cyumweru giheze, umukuru w'imari ya leta yarasobanuye itandukaniro riri hagati y'ibihano by'abasabiwe Colonel Mike Mikombe ndetse n'abandi bagendana. Umushinjacyaha mu nyandiko y'ibirego yaragize ati ndasabira igihano cy'urupfu rero uregwa by'umwihariko kuramba Michael n'igifungo cy'imyaka 10 ku bandi bareganywa nawe muri ino dosiye. Muri urwo rubanza kandi atunganira abaregwa by'umwihariko basabye umwanya wo gusuzuma ibyavuzwe n'umushinjacyaha mu nyandiko z'ibirego byari byaramaze kugenda biratangazwa. Ariko kandi abunganira bariko barasaba miliyoni 10 z'amadolari ya Amerika ku mpozamarira aho kwishyurwa na leta, basanga by'umwihariko ariyo nyirabayazana y'ibikorwa byakozwe n'abasoda bajejwe umutekano mukuru w'igihugu. Abandi basirikare bakuru rero bareganwa by'umwihariko na Colonel Michael Mikombe by'umwihariko barimo Mauti Musembwa by'umwihariko Amita Bangala Daniel ndetse na Mbaya Fabrice mu bamaze rero by'umwihariko igihe kinini bariko barafungirwa i Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubuzima bwo mu mabohero agiye atandukanye muri ibyo bice by'umwihariko nabwo biravuga ko bwaba butari bwiza, ariko kandi abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barashimangira ndetse bavuga ko rero atayandi mahitamo bashobora kuba babona, by'umwihariko ari ibikorwa bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Mu gihe akomeje kugenda haragaragara ingwano by'umwihariko zikomakomeye cyane, igihugu cya Israel cyaba gikomeje kunyera kiragaba ibitero. Hari amakuru akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko ingabo za Iran ndetse na Hamas baba bariko baritegura nabo ibitero bishasha kwihimura kuri Israel. Igisirikare cya Israel mu nyuma yo gukora ibitero bigahitana umuyobozi by'umwihariko mukuru w'umutwe wa Hezbollah Hassan hari hamaze niba rero haribazwa niba rero by'umwihariko igihugu ca Iran igikora by'umwihariko kigira icyo gikora kuri ibyo bitero bigiye bitandukanye. Iran irasanzwe irafise ingabo nyinshi cyane zigiye zitandukanye ndetse hakiyongeraho n'abandi basoda bamwe na bamwe by'umwihariko biganjemo abashobora guturuka mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Libani ndetse na Hezbollah ndetse na Iran birasanzwe ari agati gakubiranye, by'umwihariko bashobora gutanguza ibitero bishyashya by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Hari bamwe batajya umunwa bakagaragaza neza yuko rero by'umwihariko nubwo hamaze iminsi haravanwa mu ngo cyangwa se bamwe barava mu ngo zabo kubera ibyo bitero bikomakomeye cyane, abandi bakaba bakomeza kugenda barashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko bamwe bagiye barapfa. Biravuga ko by'umwihariko Hezbollah iyo yamaze kugenda irategura ibitero bikomakomeye cyane bishobora kuzibasira cyangwa se bishobora kuzanyura ku butaka. Igihugu cya Israel kiravuga ko by'umwihariko gitewe impungenge n'umutekano wacyo uri kurakomeza kugenda urazambywa n'abo basoda. Ni mu gihe gushika ubu ngubu abatari bakeya bakomeza kugenda baradusumira cyangwa se baradushikira muri uno mwanya, bakomeza kugenda by'umwihariko baravuga yuko ibikomeje kugenda biribonekeza muri biriya bice cyangwa se muri biriya bihugu ari ibintu biteye ubwoba, ndetse abandi batari bakeya bakaba bakomeza kugenda bavuga ko by'umwihariko ibihugu bimwe na bimwe byatanguye kugenda birasaba abanyagihugu babyo kuva muri ibyo bice nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Mu nteko rusange ya ONU inereke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umushikiranganje wa mbere wa Israel araheruka gutangaza ko igihugu ciwe cyiteguye kwivuna abansi mu buryo bukomeye cyane, ndetse akaba yaje kugenda anasaba
akaba yaje kugenda anasaba ndetse aranagaragaza neza ko by'umwihariko yoshyigikirwa muri ivyo bikorwa mu gihe harimwo amahanga amwe n'amwe akomeje kugenda aramuraba nabi, haba ku ruhande rwo muri Libani ndetse no ku ruhande rwo muri Palestine mu ntara ya Gaza harakomeza kugenda humvikana ibitero bikomakomeye cyane bikomeje gutwara ubuzima bw'abatari bakeya, abandi bakaba bakomeje kugenda by'umwihariko barakomereka, abandi bakaba bakomeje kugenda barahunga. Amakuru kandi yandi akomeje kugenda aravugwa yaje kugenda arashirwa ahabona by'umwihariko na Perezida Vladimir Zelensky by'umwihariko arongoye igihugu ca Ukraine, yaje kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza ko by'umwihariko yizeye ko Donald Trump nawe naramuka atorewe kurongora Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko bizagenda kose bazofatanya cyangwa se bazakorera hamwe mu bikorwa bigendanye by'umwihariko no gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bohangana ndetse boshyira ku iherezo ibigendanye n'ingwano zimaze imisi ziribonekeza cyane cyane intambara iriko iraba hagati y'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero akomeza kugenda aradusumira aravuga ko by'umwihariko harabaye umubonano hagati y'impande zombi, ariko kandi akaba atabyinshi byigeze kugenda biratangazwa ku bigendanye n'uwo mubonano. Twongere gusubira mu masaha ari imbere.